Mugenga mu Burundi hariko harategurwa amatora ariko akomeje kugenda arazana injyane nyinshi mu batavuga rumwe rero n'ubutegetsi buriho ngaha mu Burundi canke abadahuje ivyumviro vya politike nkuko vyoma bigaragara hari bamwe batanguye gushigikira umugambi wa Kizigenza Honorable Agatogwasa mu nyuma yuko rero yangiwe ko bayo kwitoza mu matora himirijwe ngaha mu Burundi cyane cyane agiye gutangura muri uno mwaka wa 2025 agizwe by'umwariko n'abashinga amateka ndetse na ngenguruza amateka ndetse n'abagenama gushika ubungu hari amakuru ariko aravugwa yuko rero uyu mutama ndetse uyu nguyu yigeze kuba n'umwe mu basirikare baremereye cyane ngaha mu Burundi by'umwariko akaba ashobora kongera kwerekeza yishamba mu rwego kugira ngo yongere yegure by'umwariko ibigendanye n'ibikoresho bya gisoda abashe kuba by'umwariko yobasha kwigarurira politike y'u Burundi ndetse ubutegetsi buriho rero abashe kuba yobuvanaho. Mu nyuma y'uko rero amaze imisi by'umwariko arakuwe ku rutonde ko bagomba kwitabira aya matora by'umwariko aho nabagomba kuzayitaba by'umwariko nk'ugiye gutora benshi barababajwe no kuba rero by'umwariko umuntu yaje ari uwa kabiri mu matora yabaye mu 2020 by'umwariko ndetse benshi batanajya umunwa mu kugaragaza neza yuko yoba ari nayo yatsindiye ikibanza cy'umukuru w'igihugu ariko bikaza kurangira anyazwe amajwi nibiyumvisha ingene by'umwariko umuntu yagize uruhare rungana rutyo ndetse agaca aza no kuri uwo mwanya bikaza kurangira by'umwariko bikaza guca birarangira atongeye kwemererwa kwitaba aya matora nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru aradusumira arashimangira yuko kandi by'umwariko mu nyuma yo kuba yarituye icyo kibazo by'umwariko akagitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nabwo rero by'umwariko yanze kuba yogikemura ikaba yaje kugenda irashimangira ko cyakoze urunani Burundi bwa bose by'umwariko yasanzwe abarizwamo rugomba kuzitaba amatora ariko ngo abanywanyi mu yindi migambwe cane cane iyo seneri ndetse by'umwariko n'abayoboka Honorable Agatogwasa bagaca by'umwariko barakugwaho nk'uko vyoma bigaragara. Hari benshi bakomeza kugenda bashimangira yuko rero by'umwariko Varisto Ndayishimiye ariko arakora iyo bwabaga kugira abashe by'umwariko kuba yakora iyo bwabaga kugira ngo aburizemo canga se by'umwariko yere gutuma abo bategetsi bagiye batandukanye cyane cyane uwo nguyo Honorable Kizigenza Agatogwasa bo kwitozanya mu matora yimirijwe nga mu Burundi. Ni mu gihe kandi benshi by'umwariko bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranifuza yuko ibiriko biragaragara ndetse n'ibiriko biratangazwa nga mu Burundi by'umwariko bigomba by'umwariko kugaragara ndetse batari bake bakaba bashimangira ndetse bakanerekana neza yuko bifuza ko politike yo mu Burundi yohinduka indongozi z'u Burundi zigahinduka mu nyuma y'uko rero CNDD-FDD imaze imyaka n'imyaka ku butegetsi ariko bakaba bashigura yuko rero atacyo iriko irabagezaho atanicyo yabafashije nk'uko vyoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no gushimangira yuko rero by'umwariko bifuza kuzoshyigikira imigambi yose ya Kizigenza Honorable Agatogwasa nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru yihuta cane adafise ivumbi yama aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko rero by'umwariko Kizigenza ashobora guca yifatanya n'indi marege itandukanye isanzwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi cyane cyane isanzwe irakorera mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko nabibashikirije mu nkuru rero yatambutse. Hari bamwe rero bavuga yuko ico bakiza kugira ngo abashe kuba yokuraho buno butegetsi mu Burundi ariko yokushubira mu ishamba rero agakegura teni ndetse n'inkoho agaca arahangana n'ubutegetsi ndetse by'umwariko na CNDD-FDD imaze igihe kirekire ku butegetsi. Turarabira hamwe n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa imbere mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no kw'isi. Kaze kuri mwese mutwumviriza mu makuru agezweho by'umwariko amakuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane by'umwariko nga mu Burundi. Kaze kuri mwese mutwumviriza muri mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubudandaji abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino kw'isi by'umwariko abari by'umwariko mu karere k'ibiyaga binini mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bimwe na bimwe mwese ndabahaye ikaze cane. Ndabahaye ikaze kandi mwese abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya, Aziya,
Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Kaza kuri mwese kuri mbonesha kure yacu aina yanya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihutagezweho agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwese rero by'umwariko kuba twumviriza mwese, nimba ushitse ngaha bwa mbere nyine episode ndakwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, ndetse abatari bakeya by'umwariko abatari bakeya namwe mukomeza kujya muratanga ibitekerezo, duca turabashimira cyane. Kaze kuri mwese rero by'umwariko kaze kuri mwese rero by'umwariko amakuru reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. By'umwariko hakomeje kugenda haravugwa injyane nyinshi ziriko ziraturuka ku matora yimirijwe nga mu Burundi. Nyuma yuko abatari bakeya bakomeje kugenda barashimangira ko CNDD-FDD idashobora kwemera yuko rero Honorable Agatogwasa abasha kuba yo kongera kwitoza nk'umushinga amateka, hari amakuru yama aradushikira cange yakomeza kugenda aradusumira ashimangira ko yo bagiye kuyoboka iyishamba agacara hangana by'umwariko n'ubutegetsi bwa Varisto Ndayishimiye. Ni mu gihe Senare yubahiriza rero ibwirizwa shingiro yankiye Agatogwasa ndetse n'abagenzi be kwitoza, abandi bo mu runini abandi bo mu runani by'umwariko ikaba yabaretse bakaba bazakomeza. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaraciye urubanza rw'urunani Burundi bwa bose rwitwariye ingingo ya Seni yanse rero intonde zayo mu matora y'abashinga amateka 2025. Seni ikagiriza rero izo ntonde ko rero ziriko abashinga amateka b'umugambwe Seneri Prosper Ntawugwamiye rero atwara umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi. Seni yaranatomoye gose ko wa mbere by'umwariko ateye ikibazo ari Honorable Kizigenza Agatogwasa, umushinga amateka ndetse n'umwe by'umwariko mu bantu ba mbere batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse akaba ari we rero by'umwariko atavuga rumwe n'ubutegetsi wa mbere nga mu Burundi. Senare yubahiriza ibwirizwa shingiro rero by'umwariko yarashinze ko rero urunani Burundi bwa bose rushobora rero kubandanya kwitoza, ariko kandi rubanje guhindura intonde zago rugakura ko rero abanywanyi ba Seneri. Senare yashinze ko rero kandi izo ntonde zoba zahindutse mu misi 3. Senare niyigeze isigura ingingo yayo cange ngo yerekane itegeko rituma rero Honorable Agatogwasa ndetse na bagenzi biwe badashobora kuja ku rutonde rw'urunani Burundi bwa bose nk'uko byoma bigaragara. Mu runani Uburundi bwa bose by'umwariko ataco baravuga kuri iyo ngingo. Ni ingingo rero iboneka ko rero iri mu murongo w'ibintu byinshi byakozwe kuva muri 2023 kugira Agatogwasa ntazashobore kuba yo kwitoza mu matora ngaha mu Burundi. Mu nkuru by'umwariko nari narabahaye by'umwariko ku munsi wejo by'umwariko nari narabaretse ko rero ibyo ari byo byose bisa rero nibigiye gushika mu gace rero twise umutego ukomakomeye cyane ku runani Burundi bwa bose. Abatabonye ico twari rero twavuze mubashe kuba by'umwariko mwokurikira ibi, mubashe kuba by'umwariko mwokurikira by'umwariko mu bice bimwe na bimwe ibiganiro byacu. Ikibazo gisigaye rero nico kumenya ko rero Agatogwasa n'abagenzi be bazobandanya gushigikira ugo runani, hamwe rero n'abarutwara bohitamwe rero kwisunga ingingo ya Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biradutangaza cyangwa biratugeraho. By'umwariko ingingo zarafatiwe urunani Burundi bwa bose by'umwariko ntaho zihuriye n'amategeko. Hano by'umwariko haca haduka ikibazo cemere cyane. Urunani by'umwariko rwarunguruje muri Senare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo Senare nayo rero by'umwariko irazwi ko rero idakurikiza amategeko, ica imanza za politiki kuko rero iba yarabitegetswe n'abatwara igihugu rero, mu gihe intumbero nyamukuru rero ariyo kubuza Honorable Agatogwasa ndetse n'abagenzi be kwitoza kubera CNDD-FDD ibatinya. Biragoye gose kwitega ko rero by'umwariko bamwe rero mu basanzwe by'umwariko barakora muri iyi Senare by'umwariko canga by'umwariko bashobora kuba botanga igisubizo kizima nk'uko byoma bigaragara.
benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko ibikomeje kugenda bigaragara mu Burundi ari akaga karemere cyane gashobora kuzotuma hongera kubandanya hagaragara indyane za politike nga mu Burundi. Umugambwe Yuprona wa Prosper rero bazombaza uwo by'umwariko nawe usa n'uwaramaze gutanga intumbero. Yuprona kandi yaranasabye senari yubahiriza ibwirizwa shingiro ko rero yokura ku ntonde abakandida badakurikije ibisabwa, hanyuma rero ikareka abasigaye bakitoza muri icyo gihe. Umuntu yoca yitega ko rero urunani Burundi bwa bose rurashobora kwemererwa by'umwariko kubandanya nk'uko byogenze rugaca kwitoza, ariko rubanje gukuraho Honorable Agatogwasa ndetse na bagenzi be muri seneri nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugeraho aremeza neza yuko Honorable Kizigenza Gwasa agiye gutangura by'umwariko gushigikira urunani Burundi bwa bose nk'uko bizoma bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira yuko rero by'umwariko ari igihe cyiza cyo kubandanya kuba yofasha ndetse by'umwariko no kuba yoshigikira urwo runani Burundi bwa bose nk'uko amakuru yoma aradushikira cange kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugera rero by'umwariko akaba ariko arashimangira yuko nga mu Burundi hagiye kwaduka indyane ziremere cyane. Icakora amakuru dufise aremeza neza yuko Kizigenza Honorable Agatorwasa abandanya, ndetse akaba yatangaje ko rero agiye gushigikira ndetse agasaba yuko imigambi yiwe itazoca irateba, ndetse akaba yanasabye yuko rero aboca baramushyigikira by'umwariko bagomba guca by'umwariko barashyigikira urunani Burundi bwa bose nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero mu Burundi hariko haribonekeza indyane mu bigendanye na politike ndetse n'aya matora ariko aritegurirwa neza, mu gihe bamwe bashimangira ko rero Variso Ndayishimiye afise ubwoba ndetse n'impungenge zo kuba yo kwitozanya ikibanza by'umwariko cy'umukuru w'igihugu na Kizigenza Honorable Agatogwasa nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko byoma bitangazwa. Reka amakuru cyakomereze ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Biravuga ko rero by'umwariko President Tshisekedi n'ingabo ziwe rero babiyemeje gukora amateka rero ku mirongo y'imbere ku rugamba bariko barahanganamo cane n'ingabo za M23 zirongowe na General Sultan Makenga nk'uko byoma bigaragara. Nibyemejwe mu nama y'umutekano nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. By'umwariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira yarabaye ejo rero by'umwariko kwigenekerezo ry'umunani by'umwariko ukwezi kwa mbere 2025 aho yabereye i Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. By'umwariko yemezwamo ko ingabo z'icyo gihugu rero zigomba gukora ibishoboka byose zikisubiza uduce twose turiko turagenzurwa n'umuhari wa M23. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwariko mu minsi iheze harabaye inama aho inama nshingamateka ndetse na nkenguruzamateka zarateranye muri Kongo zica by'umwariko zirabandanya kumvikana ndetse no gutangaza ibigendanye n'ubuzima bw'igihugu. Perezida Tshisekedi rero by'umwariko yarashimangiye ndetse anagaragaza neza yuko ikibazo cy'umutekano muke rero kizorangira ari uko by'umwariko urugamba by'umwariko rurangiye, ndetse yaranashimangiye yuko kugira ngo bace barabona by'umwariko cange bace by'umwariko barabona umutekano n'ubundi bizoca mu ngwano. Amakuru avuga ko iyi nama yitabiriwe n'abayobozi ba leta bagiye batandukanye barimo rero n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu rero ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'abandi bashinzwe rero iby'umutekano. Ikaba yararongowe n'umukuru w'igihugu Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mu kiganiro umuvugizi wa guverinoma ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko akaba by'umwariko na Minisitiri w'Itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya yaragiranye na radio BBC gahuza miryango ku byerekeye iriya nama, yaragaragaje ko itari isanzwe ngo kuko rero yafatiwemo imyanzuro ikakaye ahanini rero ku ntambara iriko irabera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Yaragize ati muri raporo yatanzwe
n'umuyobozi w'ibiro bikuru rero bya gisirikare ingabo zacu zigiye kurwanya M23 rero zivuye inyuma kandi mu minsi mike rero mugiye kubona ubushobozi bw'ingabo zacu n'imbaraga zacu. Yakomeje agira ati uduce twose tugenzurwa n'umuhari wa M23 wateye igihugu cacu turagiye kutwisubiza vuba ngaha. Nyamara ibingibi Bwana Muyaya rero yarabitangaje mu gihe igisirikare cy'iki gihugu rero binyuze mu mvugizi wacyo Majoro Generali Sylvain Ekenge Bomusa we yatangaje ko ingabo za FARDC zishubize centre ya Masisi n'inkengero zayo. Yaragize ati ndemeza ko rero ingabo za FARDC zafashe centre ya Masisi ndetse kandi zarafashe na localité ya Ngungu zirafata n'utundi duce twunamiye umujyi wa Sake hamwe rero na Bwerimana, Karuba, Kimoka, Rutoboka ndetse n'ahitwa bikatakata nkuko bizoma bigaragara canke nkuko amakuru yo maradusumira. Muri iyi ngwano kandi iramaze imyaka irenga 3 M23 irahanganye bikomakomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za ADC uruhande leta uruhande rwa leta rwarakunze kujya ruratangaza ko rero rwambuwe uriya mutwe ko rwambuye uriya umutwe rero uduce ucuragenzura mu nyuma bikaza kugenda biramenyekana ko byari ibinyoma. Mu byo rero muri ubwo buryo rero z'umwariko bishoboka ko na centre ya Masisi yeby'umwariko na turiya duce umuvugizi wa FARDC acaravuga ko rero batubohoje byaba ari ikinyoma nkuko bizoma bigaragara. Kimwe cyo rero nuko nubwo rero zimwari ku muhari wa M23 utaragira icyo utangaza kubivugwa n'uruhande rwa leta, ariko kandi umwe rero mu bagwanyi b'uwo muhari yemereye by'umwariko abamenyesha makuru by'umwariko ko bakiri ko baragenzura iyi centre ya Masisi nkuko bizoma bigaragara. Yaragize ati ndi Masisi nitwe rero turiko turayigenzura. Ubwo rero zimwariko yabazwaga utundi duce rero bivugwa ko twabohojwe na FARDC yavuze ko by'umwariko tutagomba kumva ibyifuzo bya Katanyama nkuko bizoma bigaragara. Ati muyobowe by'umwariko ibyifuzo byabo babihindura inkuru rero ntaho batwambuye nta naho rero bateze guca baratwambura cange guca baratunyaga. Hagati y'ingwano iracyakomeje kuko rero z'umwariko mu masaha make rero aheze yarimwo rero irabera mu musozi wa Ndumba hagati ya M23 n'uruhande rurwana ku ruhande rwa leta. N'urugamba rero amakuru aturuka imasisi avuga ko rukomeye cyane ndetse kandi rurimo kumvikanamo ibibunda biremereye cyane. N'urugamba kandi rukomeje guhitana ndetse no gutwara ubuzima bw'abatari bakeya nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ingabo z'u Burundi ndiziri kwisonga muzikomeje kugenda by'umwariko zirapfira by'umwariko muri uru rugamba nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Abatari bakeya by'umwariko barashimangira ko ingabo z'u Burundi zongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko zikomeje kugenda zirasiga ubuzima. Hari amakuru avuga ko rero intwazangabo z'u Burundi nyinshi zimaze imisi ziriko zirafatwa mpiri, izindi zikomeje kugenda zirahura n'akaga karemereye cyane nkuko bizoma bigaragara cyange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho rero z'umwariko akaba ashimangira ndetse yerekana neza yuko urugamba rukomeje kugenda rurakomera nga ku butaka bwa Kongo ndetse by'umwariko ingabo z'u Burundi nazo zikomeje kugenda zirahahurira n'akaga karemereye cyane. Bashimire dusura mu masaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.